turamaze kubibona aho amahera yanyu afatirwa hanze bakaja kubaza ugasanga na BRB baza mu bandi ntiyari ibizi que tu as exporté telemonta agafatirwa Nairobi ku aeroport muramaze kubona amwe ya Inter Bank yafatirwa be yafatiwe Kongo yajikongo yafatiwe Gatumba rumva none ntiyari liquide tuviza priority ariko le banque commerciale baviza interne muri ico gihe cyangwa ko bitandukanye ayo madorari tuba dufise make tugerageza kuraba amaproje ari priority y'amakungu agiye murabivuga ariko kandi n'amabanki commerciale yaje muri banki twariko turaharira na FM na Banque Mondiale je nuko nababwira bo urumva situation objective jewe mba nzitari nkeye mugabo bazi biki je nababwiye muvuze ngo rero ngo devaluation mbega mwaharuye gute jewe kuko mvuga politique je nababwiye nti mwebwe ingorane mufise mupimye ku munzane la masse monétaire frambu na masse monétaire devise niyo muharuye muga ntimwigeze muraba yuko muri regio muravye neza je naciye ndabaza ikibazo none ikiro c'ibiraya cogugwa 5000 francs ikiro c'umuceri kiragwa 10000 francs nyereka la valeur économique mu gihugu ni giki plus-value parce que ikiro c'umuceri kiguzwe 10000 ko mu economie du Burundi ciduga urumva no munsi mvuga ngo yarashise uvuze rero ubu ikiro c'umuceri duce tukigura 10000 francs economie mu Burundi ciduga tugije ukuri mwe muri aba economist je nabaza muri banki bayo muri Banque Mondiale na FM nkabona ayama mutemeye ivyo rero urumva rero mwebwe ntimuriko mukarikira masse monétaire y'u Burundi par rapport aux richesses du Burundi muriko mukarikira ku ma devise oro nanje fise abasuma bayivye erega nagiye hajya kurondeza niyo bayakuye none aya bavuga ngo mamidi mugaba abantu bakaja kuyagaruka ari likide vyagenze gute abo bantu novuga nti bariko baragira sabotage économique kuko ntivyumvikana ngere muri aba economist ivyo vyose bikaba muri ko murarorera ukuje je hariho nabajije muri mwe bw'abanki ko iki mutigeze muransenya mutubwiye muterega igihugu kiriko kiratembagara tukirorera ukunyene muri aba economist nimwe mubibona mugaje ndazi neza dufate kuko vyatanguye neza na neza 2017 niho vyatanguye aba economist mutigeze mubiransenya abo bantu no munsi ni washira dollar kuri 5 shaka uvuga uti ndarishize kuri 7000 ejo uzosanga nabo bacarisha kuri 9000 kubera ni siri kwibereye ahantu twe tudashobora kumetriza ubwo tuyimetrize ni le banque centrale na banque commerciale dufuze ubu tugira twe tugwana urugamba je ndazi yuko nta mezi atatu bomara hajya tutabonye stabilité ya ntuze ya marché de change mugabo kubera hakira ko kantu tutaraja ko ngo tukabome abasaboteur nejo bizogenda uko nyene twariko dushaka gutsimbataza inzego z'igihugu kugira demokrasi yiganze hariho abandi bari babunze ku butunzi gusa baguma birira twe twasamariye ku vy'umutekano ivya politiki no munsi rero tuhashitse abo bari bahabunze babona ko bateye ku mugina wabo ni ngorane mugabo rero ntibishoboka ko igihugu gishobora gutera imbere kiri mu kajagari tudashoboye kwitunganya ivyo dufise byose tukabitunganya kandi ikindi mwamenya nuko igihugu kidashobora gutera imbere abene igihugu badakora kugira bakore rero baragira imigambi iyo migambi nayo bakayironderera uburyo bwo kuyikora none rero nshaka yuko no munsi tugira deba mubwire muti mwebwe mugira ibibazo bihe cyanye kuko hari ivyo nabene igihugu bavuga nanje shobora kugira icyo ndababwiye ko mugabo nshaka yuko twese tujana muri rugamba bwo kugarukira ubutunzi bw'igihugu mwebwe rero nk'abajejwe ikigega cy'igihugu mwisaye ikigega cy'igihugu kiri wanyu
nagira ikibazo ca mbere tuza kwishura tubanze turabe neza ko je maze iminsi ntembera mu bene gihugu ndaba ingene bameze ingene bamerewe. Ikibazo ca mbere mwebwe mujejwe amahera kugira kuko jewe iwanje murantega sinigeze niga ivyo vy'ubutunzi vyanyu, jewe ndi umunyepolitike ndi profane muri ivyo ndiko mvuga rero bidapanze mwe muraza kunyereka ivyo kuri ko shaka munyigisha mbere no munsi jenje kwiga kuko nanje sinoja ngaho ngo ndiko ndarongora abene gihugu mu mugambi w'iterambere hanje hariho utuntu tumwe ntumva na bukebuke muraronka akaje ko kunyigisha naje jere nk'ubu ndabaza ikibazo vy'ukuri abarundi barakenye cyane baratunze cyane ikibazo tubanza kwiyumvira niba bakenye twokora iki cyane niba birashobora ko twatubita abakene kubera bitunganije n'aba atanumwe anabimenye none barakenye cyane baratunze. Ico kibazo gituma ndakibaza uko ni kubera iki abene gihugu bose biruka barondera amahera baja kubika mu nzu, kubera iki bose biruka baja kubika amahera muhiri wabo mu mazu. Ico ni ikibazo, ico kibazo ndabwira ingene naciye imbere cyo gituma mbanje kubaza ico kibazo nti baratunze canke ntibatunze. Muganya asubira kubera iki bose mu mutwe barondera amahera bayakura mu mabanki baja kuyabika iwabo. Ico kibazo rero kimaze iminsi jewe kindimwo kubera ubwa mbere twarabona yuko amahera nyegeje mu bene gihugu tuba tuti none kugira apfa mu bene gihugu twogira iki, dusanga nta yindi nzira kuko urumva ugiye kuyanyegeza uhejeje kwica itunga hanyuma tutireka tuyakure mu bene gihugu. Mugabo haheza akanya gatoyi nza numva kandi ngo amahera arakenye none anyikiye kwa Kenya murazi ayibi la garante kuko je nasanze berbe nimwe muyibwire ivyo muriko murakora si ntigera imenye ivyo muriko murakora kabisa mutayibwire aho simbesha ndiyumviye duhanane ziyumviro mugabo turakeneye yuko n'iyo question de liquidité haba iwanyu haba no mu bene gihugu nayo nyene tumenya ayo mahera aramaja. Twari ijambo vice gouverneur deuxième vice gouverneur atubwira ingene vyifashe mugabo nawe umengo uri mushasha sinzi ko nawe ijya histoire ingene yaje ko ayiwe ntaco gira ico tubwira akanya hashitse uramaze kubona ibitari bike nayo nyene aragoye kuko ugiye kubabwira bavuga ko kuri dossier de la devise bashobora ngo none mwaduhaye angahe ariko nabo nyine kandi basanzwe bashobora ati none ngo kumutubaza hari icyo mwaduhaye ugaca usanga nk'uko nyine icyubahiro mwabivuze reba tuviza les priorités ariko reba komisare wo baviza interne muri ico gihe cyangwa ko bitandukanye ayo madorari tuba dufise make tugerageza kuraba amaproje ari priorité cyangwa ko mwabwiye murabivuga ariko kandi n'amabanki komerciale yaje muri banki ibyo basabye bitubere nawe turashobora kubaha. Nibaza ko bivanye n'uko kuntu amadovize asanzwe atari menshi cyane nico nagomba shikiriza nico muri abo bempox ukamubaza wewe ninde yaguha amadevize wa transfer ninde uti ni banke naka
kabona wewe naka ayo madevise wari wamushiriye amarundi ngoya ngo jene nagiye kwigurira kwironderera ukwanje amadolari ndaronka ibihumbi 100 by'amadolari nabijanye muri banki hanyuma baratransfer none mu transfera liquidité cyangwa mu transfera ayo mufise ico rero nakigize ko enquête discrètement nironderera ndondera ndasanga mu ma importation menshi atari make abantu baragenda bakazana liquidité muri banque centrale muri banque commerciale iyo banque commerciale itransfer ikuye mbega iyo liquidité yoyo iciye yinjira izoba exporte quand tumenye ko koko wewe exporte kandi wayazanye nukuvuga naciye nsanga hariho jeu de cache-cache entre BRB n'amabanki commerciale. Ibyo byose nibyo bikora bitwara bizana méfiance. Kuko nabwiye je ibyo mvuga ndi mu profane na matière. Mugaje ni imviro tuvuze tuti réserve de change nationale. Nibaza ko ruteranya ayo mu mabanki commerciale n'ari muri banki centrale yose. Nese réserve de change. Niko ndavyiyumvira ibyo nza ndavuga bitari byo gabaza muranyigisha kuko nanje nze ndamenya tumwe urumva mu bisanzwe je sipoza yuko niyo aba BCB ifise 5 million bankobu ikagira 1 million ntuzeye BGF ikagira 500,000 yuko ayo yose duteranya nari muri BRB tukavuga BRB nayo hari yayo duteranije yose gacha tuvuga tuti réserve de change nayo est-ce que twovugisha ukuri ko uno munsi le banque commerciale koko iyo situation zitanga tereke hanyuma tugacha tubira tuti none abo bazanye liquidité nabo ko tuyegeranye yose aya CRDB aya KCB aya bankobu aya yose tuyegeranye tuyexporte kuko urumva nahazoza kaja muri KCB agumara y'Uburundi none ivyo biraba ubwo cyanye ni mwamwe exporta mu mpisho kuko irifuko mu exporta tubizi tukabira tuti kwa BCB turaze hariyo ayangana uko mugabo la preuve nuko turamaze kubibona aho amahera yanyu afatirwa hanze bakaja kubaza ugasanga na BRB baza mu bandi ntiyari bizi que tu as exporté telemonta agafatirwa Nairobi ku aeroport muramaze kubona amwe ya Inter Bank yafatirwa be yafatiwe Kongo yajikongo yafatiwe Gatumba rumva none ntiyari liquide dore rero bijya buntu nibwo butera méfiance gatuma haba ikibazo nibaza kwica rero BRB kugira ngo rifoko tuza turavuga ahari amakosa aho méfiance iva je vraiment je suis pour chaque office barawara igeranije ajya ma bureau de change yose akazana kuko uri kuraraba bureau de change nizari zikwiye kuba réellement gukora vagabo je murandaba ndi Tanzania ngiye kuvunja passport neza barandikana nimero do passport bakamparesi amahera yazanye $200 tumuhayaya nkabona resi nkabona ko bavyanditse neza hamwe controlije iboneka gushika no muzi mwese yigirira ivyo ashaka mugabo je ndazi yuko twogira coalition twese twafuma tuvuga je nayo nibajije nti nta yindi nzira parce que je bureau de change vraiment je n'ai pas confiance nanye kuresha n'abantu ahubwo bafise umugambi wo gukubura icitwa devise baja kurinyegeza kuko preuve dushake dufate bureau de change au hasard ikorana na banko duheze tuje kuraba situation y'iyo bureau de change kuri konta devise turabe situation ni mwasanga simwe mwamana nabo kayerema barayazana caje baja kuyanyegeza ivyo vyose rero umva arayajanye jewe aca yangurisha ko meshi gitwa namwe muca
urumva je nayaguze nkakuzanira utransfera mu gutransfere kuri to officiel igitwa twose je kubera ndabibona je twariko turaharira na FM na Banque Mondiale je nuko nababwira bo urumva situation objective jewe mba nzitari nkeye mugabo bazi biki je nababwiye muvuze ngo rero ngo devaluation mbega mwaharuye gute jewe kuko mvuga politique je nababwiye nti mwebwe ingorane mufise mupimye ku munzane la masse monétaire frambu na masse monétaire devise niyo muharuye muga ntimwigeze muraba yuko muri regio muravye neza je naciye ndabaza ikibazo none ikiro c'ibiraya cogugwa 5000 frambu ikiro c'umuceri kiragwa 10000 frambu nyereka la valeur économique mu gihugu ni giki plus-value parce que ikiro c'umuceri kiguzwe 10000 ko mu economie di Burundi ciduga urumva no munsi mvuga ngo yarashise uvuze rero ubu ikiro c'umuceri duce tukigura 10000 francs economie mu Burundi ciduga tugisha ukuri bwe muri aba economist je nabaza muri Banque Mondiale na FM nkabona ayaba mutemeye ivyo rero urumva rero mwebwe ntimuriko mukarikira masse monétaire Burundi par rapport aux richesses du Burundi muriko mukarikira ku ma devise oro nanje fise abasuma bayivye erega naragiye hajya kurondeza niyo bayakuye none aya bavuga ngo mamidi mugaba abantu bakaja kuyagaruka ari likide vyagenze gute abo bantu je novuga nti bariko baragira sabotage économique kuko ntivyumvikana ngere muri aba economist ivyo vyose bikaba muri ko murarorera ukujerega je hariho nabajije muri mwe bw'abanki ko iki mutigeze muransenya mutubwiye muterega igihugu kiriko kiratembagara tukirorera ukunyene muri aba economist nimwe mubibona mugaje ndazi neza dufate kuko vyatanguye neza na neza 2017 niho vyatanguye kiravuga kubera iki mwebwe muri aba economist mutigeze mubiransenya abo bantu no munsi ni washira dollar kuri 5 shaka kuvuga uti ndarishize kuri 7000 ejo uzosanga nabo bacarisha kuri 9000 kubera ni siri kwibereye ahantu twe tudashobora kumetriza ubwo tuyimetrize ni les banques centrales na banque commerciale dufuze ubu tugira twe tugwana urugamba je ndazi yuko nta mezi atatu bomara hajya tutabonye stabilité ya ntuze ya marché de change mugabo kubera hakira ko kantu tutaraja ko ngo tukabome abasaboteur nejo bizogenda uko nyene je ndavye ingorane tugize kubera devaluation jewe na FM namuhamagaye ndamubwira nshaka umbwire twungutse iki jesi nkeneye kumbwira ibindi bwira uti yampanuro twabahamwe muri aba expert international nimwe mubizi je ntavyo nzi mbwira gusa uti aho twadevaliwa twungutse iki je nico nkeneye ngo aguma avuga gusa ngo mugabo ngo mutemeye ngo kugira unification barira inyungu twarose ko ubu tworishira kuri 10000 ubu nyene naho twoca rudesida 10000 hirya yejo bazabashize kuri 12000 je ndabizi kuko ni sabotage économique ni tube tuvugisha kuri ya sabotage économique y'igihugu rero ko vyatanguye 2017 qu'est-ce qui indique que l'échec du putsch atariyo yaciye ibandanya de l'autre manière ikaba continuité yo guhenura igihugu birashoboka rero de banque de subso yanyu ikiza kuri uko kuntu abo bantu bazana liquidité muguga cumenga nabo muyirose pour cacher et non pour y faire entrer dans le circuit économique du pays. Ico rero nico tuzokumvikana ko BRB n'amabanki commerciale turabe ingere twogwa n'ubwo rugamba twebwe irya marché ntuze iyi marché noir nta bandi bazoyikasa atari BRB na banki commerciale tugiye hamwe twese twige strategie tuyibome kuko none umunsi amabanki commerciale mwese mwokwemera akaba biro de change nibaza kajya ko bitoca bihe kuko je navuga nti iyo ayo yinjiye muri BRB igaca ifata ikavuga iti nda transfer ku mabanki commerciale banki commerciale mwebwe vous avez droit yuko mugira mwebwe mukeshanje abantu bagaca basanga none uzoja kurirondera idolare bikugwa
ibihumbi 5 hari haho rigugwa 3 ega ibi tuzobivamo mugabo tutemeye kugwana ntituzofata ubivuyemo kuko hariho origine yavyo nico novuga reka mbere kuri yatanguye ku maniko amahera yarari imbarara muri Uganda tamuzi yararinze arihanagura nico twabwira ifofera attention tiko twavuga iki none ko twagize demonetisation wosigura gute ingene 3 semaines ziheze likidita cisubira ko ivyo twabisigura none 3 semaines après mwese mwache mudeklara ko hariho pénurie de liquidité none yasohotse gute ajahe ikibabaje niyo tubabwiye mwe bwa banki muduhereze information y'abatwaye menshi kugira tugire enquête yagiye nk'umuntu nanatwaye 500 millions ayerema abagiye kuyakoresha iki mugira ico kintu pe ya 500 millions ga mu Burundi frambo hajya mu bisanzwe mwe bwa hajya muca mubona muti hariho umuntu murakurikirana yatwaye amahirangano kumuga kubera muba muri complice y'uwo muntu nye nane ni hariho muri raporo ni hariho mwari mwanyegeje nasi na kinyoma kihari hariho ivyo mwari mwanyegeje mu vyima berbe twarabibonye ibi rero nivyo bizana méfiance rero amarundi bakayavunjisha hanze y'amadolari bavunjije ntaza mu gihugu bashaka amakonti yabo hanze tugaca twibaza igituma ibintu byinjira mu gihugu baranguye ari byinshi ubwo ugasanga amafaranga bakuye mu gihugu ni make mugabyo baranguye ari byinshi iyo cyo kesho nandi en fait ni fiscalité ici dusubona hari abantu au niveau crime fiscal en fait bashabize ibintu byinshi baguze muri amadolari barubika ku makonti yo hanze hanyuma ayo bakwega ni make gashobora baretse tubateza kwigwa na open nayo ikarabe yuko ivyo binjije bihuye n'amafaranga bayo niyo yanuza branchement y'ikibazo n'amakoze n'itwara en fait aya mabiro doshagajejwe kukorekta ayo madolari bagaca bayajana ari liquide bakavunjira hanze uru rugamba nico itwandavuga ko ari urugamba kuko ntivyumvikana nukurwana nago nyene mugabo ndabwije ukuri ayo mahera baba yakuye ko yakura mu mabanki ye yakura mu mabanki akayora akagenda agacarafra amadolari yose ari hajya mu ariko arasiriki je nababwira yuko ubu naramaze kumenya yuko no kuri aeroport hariho abantu bajejwe kuja kubwira binjiye bati ntuje kuvunja muri banki ngo ndakwereka aho uvunjira abo bantu rero umva ni ine faso bazanye yo gukorekta ama devise yose bace bayatwara kuyanyegeza no kuvuga nibo rero bace bagaruka bakica na ya marché de change kube urumva rero ni crime organisé mu ijambo rimwe crime organisé dutegerezwa twese tubanze tuyitegeye hanyuma twigwanye rega na fraudeur sinasanze aba Jean de Robert aribo bambere baruganiza fraude imaginez-vous aho umuntu wari waragije inkari wayica amabere ako kamara amazi cemura nimvira hariho abantu bura n'urubanza babacira mve jari hegiye urondera uti none nkuyu ntunayita circonstance aggravante grago ni aggravantissime kuko vraiment birateye isoni we ni uyumvire umuntu wo muri Robert amakatu maze kubona kazi 3 organisé par Robert kaya mbere yoyo ni jewe nayifatiye muri fragrance narayiboneye mugabo hageze kuburanaga urarondera icyo mwagiriza ukabura aho uwa Robert bajye bakomereza bafise amastoke hajya ku rwego rwa Tanzania ku rwego ikongo gaheza buvira bafise amastoke hanyuma rero agomba kuzana ikamyo abo muri Robert acamubwira ati banzo mbwire liste y'ivyo uza kuzana akayimuha liste yose hamiyo kamyo gaciza bagaca bayireke kirenganira muyifatiye nkaha mu Kajaga
uwo muri obere agaca avuga ngo ivyo twari twabiharuye ngo hari hasigaye gusa yuko ngo twamuretse ngo mugabo ngo igitasi turakizanye ngo facture turayizanye. Urumva kugira tubimenye nuko babo basanze ari jewe baravuga bati ngaha turafashwe kabisa. Niho twaza kumenya iyo sirikwiyo ni ya mbere. Iyumvire rero aho wa obere ari agupaga nigere bigenda kugira ufashwe aca ni wacanza kuburanira. Iyo ni kaya ya mbere. Iya kabiri twafashe aho baharura nko bagaharura enkari kadedwana muri kamyo truaka ntidedwane bagashira ko si kugira imodoka ice yigira direct sans aucun problème. Iyo twarabifashe imuyinga niho twabifashe. Ntuzeye aha mu Gahumbo aho umuntu yarafise imodoka agacakura kijya portiere y'inyuma kuri kamyo nova kazana ibintu muri obere bati irengana mugabo urazi hariya baraza kugufata baba polisi agaca afata ya portiere iko sire yakera agaca akura kiyo agaca ashira kwiyindi agaca yibadaniriza bakabona bati byadedwanye. Crime organisé par les agents de l'obere. Nuvuga yuko iyo muri ko murumva vuze terme ni uru rugamba rw'ubutunzi ni urugamba rwo kugwana kandi umwasa ariho yabyo rugarije ibyo byose murumva ko ari umwasa. Urumva rero nko mu mabanki mwebwe mubifashe minenegwe umuntu akaza karotira 500 millions ntunabaze uti none uyu muntu ayajanye he kuko je vraiment twese twakoresha je ndakoresha abakozi amajana n'amajana ko ntarabona aho mvuga ngo rotre dose 50 millions ngo ngiye guhemba abakozi frere. No ni ibintu bitavyumvikana. Amabanki rero mu bisanzwe nimwe muba muransenya mugaro probleme na bero birafise probleme. None izindi banki centrale ga yemwe zirinda kuja gusaba raporo ibanki ngo mpa raporo ngo ndabe cyanye ugize operation babibona. Nari nasavye berbe yuko mission ya mbere yihuta c'est la digitalisation kugira mugire connexion na banki centrale. Iyo confiance izoza iyo mwese mwama muri kumwe muriko hamwe bakabaza ati iyo operation kumenga irateye amakenga bagaca abo bajejwe ntuze kwiransenya amahera yagiye ko atari branchement baca bakurikira bakaraba bati aya mahera yagiye gukora igiki. Sino je ndabona ko ari crime économique organisé. Nico ituma rero amabanki mutegereza kuba beaucoup plus sérieux kuko none ko twayabonye amahera liquide ubwo nyene tugaca tubago peneri de liquidité hanyuma tuzonukufata des mesures abo bantu bayakura hanze tuyabaka pirema simplement tuyasezisa. Turi kubona cabinet police nibaza kwica duca tuciga amahera y'amarundi avuye ha sinabwiye ikindi kintu ibijya wavuze hariho ibindi aho yaza biroroshe kuyafata. Ubu muri diaspora hariyo amabiro de change naho umva nk'ubu arakubwira ati wewe uvuze yuko ukeneye kurungika amahera iwanyu sawa ya mpayo mayero hanyuma mbwira umuntu wawe aca telefona umuntu wanje aca muha marundi bakavunjira mu Burundi bari muri Etats-Unis. Ivyo byose c'est sabotage ya economy. Rero urumva abo nibo bafise tendance yo kuguma babika amahera kugira abagume bayeshanja de cette manière yeshape au contrôle des banques. Ico ituma ivyo byose muri renseignement financier il faut ko tubiraba tukaguma tubikurikiranira hagufi kuko ubiravye ni ibintu bishobora kutwononera kuko si tu ne maîtrises pas la monnaie en circulation ngira ingene womenya l'économie du pays. Nico itwa je ndababwira none kubera ikabene gihugu ubibona ko batunze ndabaha akarorero commune Mukike igihe mperukayo barambwiye statistique commune Mukike kuva mu kwezi kwa mbere mwegane muri décembre bashora entre 50 et 70 tonnes z'ibiraya par jour. Mwumve ayo mahera yinjiye muri commune Mukike mugabo wagenda none Mukike liquidité barazifise burya. Commune Mukike ni commune yateye imbere yaduze mu mwanya mutoyi barahinduka. Umva ils ont créé des richesses mais hageze kurondera liquidité saho gusa murabona ubuce mu mugamba aho uca hose ubona imirima abantu bararima barimbura
mugaba bon malheureusement babishora kuri fraude barashora ntimave mvuga ko Burundi budashora hanze ibintu by'i Burundi birashoka neza hanze mugabo ro probleme bashora muri fraude ivyo byose ni ibintu organize hariho umuntu yigeze kumbwira ngo bamwankiye gushora ibiharage w'Ingozi ngo bamwankiye gushora ibiharage ngo mu Cibitoke haramubwira nturabeshe reka nakwereka ingene bigira bwira uza gufurunisa mu Cibitoke abwire guverineri wo mu Cibitoke amuhe ntuze autorisation yo kuja kuzana ivyo biharage Ingozi ubwo rupapuro ni guca gushira buramatari w'Ingozi acabona iyo bigiye urabe ko batakwemerera acambwira ngo urakoze kumbe mu nyuma niho naravyiyumviriye mu Cibitoke birira kaboga ibiharage ndabo barabishora babikura mu Cibitoke babishora mbwira ingene wewe woja toni 20 ngo zijanye mu Cibitoke gushora mu Cibitoke ibiharage uzi mu Cibitoke nabo ibiharage babishora birira kaboga kumbe yari exportation babijana i Kongo hari n'uwundi yambwiye ngo imyembe ngo bamureke ngo yishore imyembe ngo bamwankiye hoya ntibigoye navyo nyene ntigenda ubu nyene uzane kontra mufitane n'ufurunisa hanze uyijane urabe ko bakwe mu ruhushu cumbari yumvise ategereza kwerekana kontra y'uwafurunisa yaciye yanga ngo ndabihevye kubera iki ashaka uruhusha rwo gushora imyembe ayijane mu Rwanda muga ntuzupfa ubonye aporo ya myembe ibi rero nivyo twese twokombatira hamwe twese tubigwanye ngaje ndazi yuko tugize coalition banki commerciale banki centrale twese tukajako inzego z'umutekano abo muri renseignement twese tukabikora twoshobora gusanga kuko tutagesere base solide sur l'économie du pays ntidushaka kwavasa aho ni mushake aba economiste twese ndi mu economiste mugaje ndazi yuko tudafise maîtrise d'abord de l'économie aho uno munsi turi hehe réellement objectivement la situation imeze gute duce rero tumenya tuti ubu rero turavasa ivyo nibishobora kubimenya tutari kumwe na mwebwe tuzagaragaza turagwara yego inama ni mwene izi nyene hariho ubundi yari yashatse gusaba ureba